Bon, niyihe neza canke ikintu kitagenda neza unegura mu muziki w'Uburundi? Love kutabayini n'aba listeners naba nabivuze twumva ibintu bimwe still ngo mavuga aba listeners abantu bavuze imiziki bambabarira abantu bavuze imiziki nje ndakunda gusohoka vraiment girl you think I'm crazy like a Carmen na Belle nice kubera love nguhama girl you think I do too much like Alvin na Nirna. Salut la famille, j'espère que mumeze neza cyane. Ku ruhande rwanje meze neza cyane, nabo turi kumwe nibaza ko bameze neza, naho ntarababaza. Turi mu kiganiro Let's Vibe na Ange Kesigira neza kuri Wagos TV. Imbere ya kamera ndibaza muramubona, ku batamuzi arabidondora. Ku ruhande rwanje sazo ndamuzi, sazo ndamukurikirana. Ku batamuzi rero reka abidondore turakwakira. Salut la familia. Them call me MG33. MG 23. Yeah. Ba ubwa mbere na mbere MG20 ni 23 ndakivuga kanya mu gifaransa. MG23, MG23. MG23. Yeah. Ryavuye he? MG23 ni Montfort Gaël. Montfort M Gaël G 23 ni tariki y'amavuko yanje. Okay, why watoye kugita uko onye kujya brevia nkuko? Ni art. Ndi umu artiste urumva tuguma dukreye utuntu dushasha kono. Uri umu artiste. Yeah. Tukiri ngaho nyene uri umu artiste usanzwe ukora ibiki kuko aba artiste ni sanga hari abaririmbyi hariho abakina amafilm hari aba artiste nyene abacapa ni basi n'ubwoko bwinshi bw'aba artiste wo bari uri mu bwoko buhe bw'aba artiste? Ndaririmba ga umuririmbyi. Uri umuririmbyi. Yeah, big time. Kwa atakuzi ni MG23 ni umuririmbyi. Ba watanguye kuririmba ryari vyakujemo gute canke wari usanzwe wiyizi ko ufise impano yo kuririmba? Impano yo yanayisonga ndayifise kubera ko deja jewe nakuriye muri chorale. Kuririmba nabikunda kuva kera. Ariko maze imyaka 2 ntanguye kugaragara muri on social media nk'umuririmbyi. Kubera iki wavuye muri chorale ndibaza yumva ibintu nyene vyo mwisengero kubera utaciye ushima kuvuga ati jewe ncaza ndaririmba ama gospel basi ukareka kuririmba? Ubuzima rero ni shwa ariko navyo si bibi bituririmba byose ni message. Hama muri chorale sinavuyeyo nubu uracaririmba ndabise ku mutima nagira nubu uracaririmba muri chorale sintonda vraiment nabambesha mugani baza yuko akakanya tuvugana n'ubu ngiye bonyakira ngira nakabaro no kwandika gusama nk'indisponibilize ni sauf ko umwanya usanga ugorana rimwe na rimwe ugasanga umwanya wa chorale uri mutundi abantu turakura we grow. Yeah, that's it. Bon, waririmba muri chorale ya première Jukunda la audace kuri Saint Joseph mu Ngagara. na jene nasenge yitwa gute? Yitwa kabisa Jukunda la audace aririmba bass. Okay. Ba nizihe ntambamye woba warahuye nazo mu gihe utangura kuvuga ati indirimbo zanje genda zishire kuri social media? Ntambamye nahuye nazo ikintu cyose mu gutangura kiraruhisha. And then ntivyari vyoroshe nkitangura kudishira ku rubuga kugira ngo abantu bamenye n'ibintu byatwaye ntibaramenye of course cyane mugabo byatwaye energy ku buryo mvuga ati no n'ibintu ndabihebe canke mbandanye mugabo cansanga I love doing music reka nkomere nyene mbandanye mugabo ntiba vyoroshe actually ikintu cambere navuga ko cangoye ni amahera kuronka amahera kuja muri studio kuronka amahera yo gukora video gushira ku rubuga ni ibintu bivunanye cyane ku buryo dari strong kubiheba nakanya gato kabisa bisaba kubikora ubikunda nyene. Nta muntu ushobora kuvuga ati umuntu yaramfashije yaramfashije mu bijanye n'uburyo canke support nyene nta muntu yaba yaragufashije? Nkitangura nabanje ndabigisha inama ubundi je natonye kuririmba impano yanje burya jewe afete nakunda kujana n'abantu basanzwe baririmba nk'abaye
Trezo ba Rapi ba Berry Music n'abantu mu buzima busanzwe dusanzwe tugenderanira turi abagenzi bariya bose ba Double J bakiri bose ni n'abantu mu buzima busanzwe dusanzwe twicarana narabona ukuntu babyitwaramo hari umunsi nari kwa Joel sindapfa ndavyibagiye nari kwa Joel nari kumwe n'umuhungu witwa Fire Flame shout out to him ego ni umufrere wa Berry Music twari kwa George shoge Berry Music yari karashuti yari kara recording indirimbo hari ukuntu nyine umuntu bari kara recording nawe akavuga ati twakunaga uririmba Fire Flame arambwira ati bro udufata umwanya uje muri studio uririmbe uyumvirize ugire gutya already na George twari twaravuganye narapanze kabisa ndavuga nti okay ariko mu nyuma cangira akavoyage gatoya candagaruka ndavuga ati by the way kuki nto recording camura n'umuhungu yitwa Zeus Incredible shout out to him nawe dukora indirimbo yitwa Nobody niyo ndirimbo ya mbere yanje nashize ku rubuga turayikubitako mbona ibintu ni sawa bigenda nyine ni woba waragize nyene nko kugira ubwoba umunsi wa mbere uja kuri recordinga nyine nta bwoba wigeze ugera no kubera ko nakuye ko nari muri chorale nari usanzwe ndirimba oya muri chorale bon muba muri benshi erega baraja muri studio bavyibagiye chorale iraje muri benshi yego none ugiye kuri recordinga wenyene umva bakumviriza wenyene na numva ko basa ibintu biba bitandukanye nukuri kwimana ntabwo nawe kenyere wigeze ugira oya sinzi impamvu mugabo ahubwo numvise ndabinyotewe numva umva wagiye kubikora ubishashaye nyene uvuga ati yego nabikoze ndabikunda ndabishashaye kandi numva ko ndabishaka vraiment ntabwo wanigeze ngira kuko deje n'abantu twari kumwe bari abantu dusanzwe tumenyeranye turi muri way imwe yo kuririmba yo gukunda music si ibintu byari kuntera isoni ngo ndi kumwe n'uyu canke gutya nashitse nanshe na direct ico gihe nari kwa Madiba hari mu Kibenga Madiba the classic kuko uwo Incredible Zeus niho yakorera nta n'umwanya byadutwaye kabisa ntivyangoye kandi ndabishimira Imana ni basi mu gihe bakora recordinga ni gute abantu basi mwari kumwe ngaho wonye bavyifashemwo nyene ngene ico babivuze ko uhejeje kuri recording barambajije ahubwo turi siri kutahora recordinga mu buzima busanga ati what this is my first time ni kubera ko fete iriya migenderanire nari sangwe mfise na bari abandi twarajana muri studio rero nari maze kubona what's going on ukuntu bikogwa ukuntu bimeze ego chandansha na direct nihe neza canke ikintu kitagenda neza unegura mu muziki w'u Burundi love kutabayini n'aba listeners nabivuze twumva ibintu bimwe hari ibihugu hari amapiri mitrofe ngahanye bazi ko dufise umudiho umwe twe mu Burundi buriya kabisa kandi mu mbabere kubivuga gutyo bazi ko dufise melody imwe donc hit ziba ari zimwe ziri muri melody imwe mu Burundi mengo na hip hop hari mu Burundi mengo nta drill hari mu Burundi mengo nta trap hari mu Burundi mengo hari iki gusa ivyo navyo rero bica bisaba yuko batwumva twese ivyo mpora mvuga foko batwumva twese nivyo ndanabisaba kabisa batwumve pe kuko hari abantu bari hasi bataramenyekana ariko indirimbo zabo difise ziryoshe kurusha izabasanzwe bazi bien sûr maximum bihari vraiment indirimbo ziryoshe je mara numva batipe bazi kuririmba ku buryo udushize ahantu umuntu wawe bayijyambera yose avuga ati ibintu birabaho indirimbo irabaho ariko kubera ko iriya power yo kuba aba listeners stiri ngoma avuga aba listeners abantu bavuza imiziki bamba bari abantu bavuza imiziki nje ndakunda gusohoka vraiment kandi sinohava mvuga ngo ndabinjiriye canke ngo ndiko ndabagira mu kazi mugabo antuko umuziki abantu bakunda umuziki bose barumva umuziki ama club njewe hageze ahantu kabisa nsohotse umengo hari amasaha nzi ko playlist iza kuba ari yayindi iguma ari yayindi kandi ugiye kuraba ku ma YouTube abarundi benshi bakasora utuntu tuzimo uramaze kumva amapeyi limitwa fampeyi bibanye hariho indirimbo usanga ngayitugezeho umuntu tutanamuzi kubera ko indirimbo iryoshe mu gihugu cabo baciye bayumviriza bavuze ati reka tunayevuze bayumve ukumva umuntu uko murabaza ati kaka mu karageje kuri ya mujama ati usanzwe utanazi no muntu yayirimbye wariwe gacaca kumurondera kugira mu Rwanda yitwa nimba ari to be honest reka ndabireka mvuge straight nta sindavuga ngo sindamvuge izina ko nibisanzwe biraho biri reyeri
hari umutipe aririmbye teta rata teta mfite umwana Kid ni n'umutima my Kid nta muntu yaramuzi ngaha mu Burundi ariko song iba ari good kandi kandi ku bw'ivyo abantu baciye bumviriza n'izindi ndirimbo ziwe teta yari iryoshe ku buryo na John ntiyumviriza sinarinzi umuntu umva numvise nk'aga TikTok gatoyi umva uca kurondera umu DJ yarayikunze hariya arayivuza batazi niyo atamuzi umujournaliste yarayikunze arayivuza atamuzi rero ntibisaba kumvugira izi ndirimbo kwa ko tuzinanye canke kubera ko no just searching a good music umviriza kabisa ko nashaka kuyakira uhengera ari amasaha uri kuravuza ugacishemwe uraba abantu ngene bavyifata sinzi kwinjira mu kana ariko aba listeners tugomba kwihiringa tukamenya what's going on rega biraryoshe kumva yuko urazi iyo wumvise ikintu gishasha uwo muntu utamuzi birakuryohera ko ubuhinduye nkaho ubuhinduye ikindi kintu kuko iyo usohotse urumva ati hariho hit yasohotse ndashaka kuyumva ariko iyo wumvise indirimbo urayitambura ryo ati nanone umuntu indirimbo numvise Johnny yandi ugasanga ibintu bigenda bidoga gutya aba listeners please bomve ico ubabwiye nzoguma ndayivuga mpaka kabisa ubu unye kuri uyu mwanya kuri YouTube yawe hariko indirimbo zingahe for videos indirimbo zose nsohora ndazisohora ka video basi ndabeko kuza karabazo bazo tu viewers tuduge ni indirimbo zawe niwe hariho barimo amakorabo izo ndirimbo zine no bon hari abamfasha ariko actually nta collab mfise nta makolabo ndagira izo ndirimbo niwe uziyandikira big time ukura hehe inspiration yo kuyandikira indirimbo mu mibereho y'iminsi yose urashobora kutubwira ati nk'iyi ndirimbo iyi inye inspiration nayikuye aha irimwo amajambo avuga uko asigura uko okay nk'indirimbo natanguye nobody nayitanguye hari navuga ko ari crise hari romance za Sadbi na Belle Nice hari saga za Alvin Smith na Nirna non diwa kuna cha ndirimba nti girl you think I'm crazy like a Karome na Belle Nice kubela love nguhama girl you think I do too much like Alvin na Nirna but I have no choice Ora numva ngo wasohokeye arena before you go there you are watwitsa amashot but I don't give izo people bavuga urumva ni ibintu ndirimba reality ibintu biba biri ngaho onye ça m'inspire byinshi je ndirimbo nshidira inspire uvuga ati nuhe mwanya uvuga ati uwo mwanya nyene reka mbe ndandika nyene ugaca utangura kuyumva ko umuntu turazi abafise ibintu byinshi abarimo ariko ikintu cyose uragiha umwanya ukavuga ati nuhe mwanya wowe uhora ufata kuvuga ati je reka mbe ndandika indirimbo actually nta mwanya afata wo kwandika indirimbo ahubwo indirimbo ndayandika iyo mfiringa kwandika kubera ko ndavyumvamo mfite hari igihe ushobora no kwandika indirimbo ntibikunde ntibikunde gute ukaba utari muri mood kwa no stress akanya nigiye wumva ko bisa ko ufite nk'ibindirimbo nka vene wo kwandika ça dépend du temps ni mood uri ni kihe kintu gitandukanya umuziki w'u Burundi n'umuziki wo mu bindi bihugu ni bya bindi nyene aba listeners twe twumva ibintu bimwe sino mu Burundi barashoboye mu Burundi hari good music hari good quality ubunye antwa sino mu Burundi nta muziki uhari umuziki urahari mwiza production irahari nziza video nziza irahari ariko rero twumva ibintu bimwe still hahandi nyene twumva ibintu bimwe mana yacu batubabarire gose mushiremo n'ibindi hari abana bavuga utu drill twa bien hari abana bavuga bavuga utu trap twa fresh apana ko twese twama turi kuri urayibona urakunda gusohoka rero gusanga nawe bi oya je sinsohoka ntavyonzi ariko by the way nyene twumva impande zose it better nihe ndirimbo shasha iri kuri YouTube yawe Akisa indirimbo Akisa ni ushaka kudusigurira amajambo arimwe nyene nk'abo abatayatahuye neza ukadusigura ati iyi ndirimbo irimo amajambo ya naya isigura ibi nibi nashatse gutanga iyi message okay Akisa buriya ni naririmbye Les Filles du Buja
abakobwa kubera iki wahise nk'izina Akisa numvise ka soundinga neza oya nta mugenzi uzitwa Akisa ahubwo washatse ku oya nukuri habe oya vraiment ni gute mu mazina yose y'abakobwa wiyumviriye hari igihe uri kurandika hari igihe wumva mu mirongo ku kazina gaca muri sawa Akisa se buriya ndabise umugenzi twa Akisa maybe on Instagram ariko face to face mu buzima busanzwe nta mu Akisa mfise novuga ngo ndafise histoire yiyo vyajuko nasanze ka Akisa gasoundinga good and then I pull up direct okay mu ndirimbo nyene ratusigura amajambo arimwo Akisa ivuga Akisa inshallah mtoto mzuri mashallah she got nice color black agira ka vibe no wahala every Monday to Sunday ahola liliti nachumugira ma ageze muri pari niwe controller she can't lose her eye yikundira Jaga Master mtoto wa Buju yo Akisa mama Akisa mtoto wa Buju yo Akisa drama wa Patricia ni bombo clat shilaka odiku shilaka bamali she wine laka Mokenzi wine laka la bele nice Akisa drama wa Patricia screw yeah isigura gaje unashaka ubidiriwe ngabo ka basi nutawure neza message iba irimo Akisa inshallah mtoto mzuri mashallah umva Akisa inshallah like ushobora kubona umwana mwiza ati oh inshallah mashallah she got nice color black nyine afise kabiri black melanin every Monday to Sunday akunda kuryoherwa umva wowe ntibisaba imunsi nta bintu bisaba weekend anytime miss yose naraparinga kabisa hama ageze muri pari niwe controller hari umuntu iminsi yose yari muri show ubona ari we amarka yikundira Jaga Master ni gicopa kabisa abakobwa bikundira ikiyo gace twa Jaga Master arabagikubita conyine arabakivanga na Red Bull ndazi swat nuko onye mtoto wa Buja like ni ivyo nyene ni mibereho nyene y'abakobwa bikundira kuryoherwa nayo nyene inspiration ikuye kuko kuntu nyene yari vyo ubona bihari Hans mu ma club iyo tugiye mu shows urabona ukuntu abana bihiringa abana bajya show bati that's good iminsi yose usohotse wamuhura n'umwana kabisa byama mark ibana bari full energy nizo naririmba a part y'umuziki nta kindi kintu wokora buriya ndi umunyamudeli ndi umumodel abazi umudeli agency means baranzi kubera ko 2019 nibaze ko nabaye mu ba parmi mu ba busa navuga ngo ba video vixen oya ndi mu bantu kabisa baparishije mu ma video menshi yaba artiste ngaha mu Burundi twakoranye n'aba artiste benshi donc yes also ni nakazi nkora ndi umumodo ça c'est naturel navyo wabitanguye ryari ubumodo bwana nabutanguye 2013 2019 tubazanira ama gift n'uracabandanya ndorinda nsanza ndi umumodo buriya kuba umumodo ntibihera kuba umumodo ntibihera kuba umumodo ni mu maraso bon je sais pas maybe ko ari ababijamo kubera ko babikunze mugaje nabigimo kwaka ni lifestyle ni ibintu ntaraja muri agence narese ngo niyambarira simple as an artist kugezaho ndabiviva kugezaho nja muri agence kugeraho ngira amahirwe yo gusohoka nkaja ku performinga mu bindi bihugu kugezaho ngaruka yego ubu ndayifatanya no muziki vyagenze gute kugira uje muri agence y'ubumodo mfise umu big bro actually nayigiyemo bon namye nipfuza kuja muri agence yako namye nipfuza kurindira ko dukreye iwacu mfise umu grand frère niwe yaje
araturaba ukuntu tubikunda avuga ati je reka nkora ikintu kizima ca ducrea agence atubera umuntu muzima like a CEO antuka nta muntu atazi uvuze umudeli agency mu Burundi nibaza ko abantu bose bayizi kubera ko nibaza ko Imana niko kuri ni mu Burundi ni mu Burundi nitwe twatumye abamodo ndanabisubiremo bavyumva nitwe twatumye izina kuba mu modo ngahanye bigira agaciro kubera ko 2019 navuga ko turi mu bantu banafashije cyane kugira ngo abamodo bamenye cyane mu Burundi parce que jewe n'umugenzi wanje twaronse amahirwe yo kuba twabaye posted kuri CNN Africa ni ibintu biba biryoshe parmi tous les mannequins ugasanga batemwe abantu babiri gusa c'était cool byari vyiza bituma n'abandi bacaho vyoroshe mwarabaciriye inzira baravuga ati abantu ari populaire canke abantu nyene bazwi aba artiste canke abamodo usanga akenshi basi atarukundo bafise ari aba player ubivuga kwiki niko bivugwa kandi niko ndavyumva kandi naje ngira no bandi mwe mu nawe urimo ndibaza navyo nzi ariko nivyo tubona mu buzima bwa misi yose no to be honest barabeje en fait umu artiste bafise ikintu bamushize ko kumengo acaronderwa n'abantu benshi ego umu artiste yari umuhungu umengo abakobwa benshi baca bamurondera iyo wayo umukobwa umengo abahungu benshi baca bakurondera mugabo ico ndico twese dufise imitima turafise abantu dukunda turafise umuntu uvuga ati uriya muntu uko biri kose none aba artiste ntibagira mariage ntibaba bakunze ariko bayigira kweri bigoranye no je nibaza yuko atari ivyo kubera ko ntibisaba kuba uri popular kugira ngo ivyo bintu bibemo ushobora kuba utari popular ukora akazi gasanzwe batanakunze ariko ukaba wikundira inkumi ariko urumva igituma bavuga ati aba artiste nibaza ni ko nyene uko kuntu usanga abakobwa baba barondera ari benshi ukaza benshi bashobora bavuga ati nta muhungu ngo ashaka kwankira ngo umukobwa nta makuru nari mfise nivyo ivyo zose nivyo tugenda turumva rero niyo mpamvu bashobora bavuga ati nyene usanga abo artiste ko baronderwa n'abantu benshi ugaca usanga n'aba player nyene usanga bakunda abakobwa benshi kujya muja mu ntuzenya nko mu ma concert ugasanga nyene baguma bahindagura abakobwa sha ndakwishura ikigamana yanje nje nibaza yuko oya nawe urabibona watubwiye ati waragenda n'abaririmbyi warabibona urabibona ariko actually si bose iriya monde nivyo ariko si bose vraiment sindimo je vraiment nkunze nkunda umwe ariko basi kubandi bagenzi barashaka kubibona bon let's be serious ibintu mvuze nivyo aba star benshi baronderwa n'abahungu benshi iyo umutari umukobwa aronderwa n'abakobwa plutôt donc ni vice versa c'est la vie mugabo wewe ufise focus hano ushaka gushika rero bigiyemo tampi utanabigiyemo naho ubuzima butabigiye ariko benshi babija actually yes ego ariko bihera bitaguhiriye navyo birakuvuna ni itora batute nevyo birashobora kuguhira nje hari abamara numva ngo biharaho vyahiriye swat as upfa kuba uri muri positive way nibaza ko haba ari sawa mugabe ivyo navyo vraiment sinobesha birabaho surtout muri monde yo kuba uri umustar ariko navyo ntago ntaho bikugeza biheranye nubaye ni benshi hari benshi uza ama histoire ugasanga yabigiye mugasanga byaheze nabi ariko kandi iyo wihaye discipline aussi buriya ku musare biravuna cyane uhura n'utuntu twinshi cyane twinshi rero udafite umutima wihangana cyane na discipline baravuga ati aba star bashobora kuja kurondera n'abakobwa nyene ukaba wewe wamukunze ariko uwo mukobwa akakwanga akavuga ati aba star nyene ndabizi bakunda abakobwa benshi bashaka kubikurambesha ukaca kubesha uwundi navyo uvyakira gute ivyo bintu nivyo kandi biravuna hari umuntu akwankira kubera ko iyo titre kabisa y'ubustar
et moi je préfère yuko ahubwo nje mba nkeneye ko umuntu anamenya ntari n'umustar ahubwo amenya nti amenya nka Montfort Gaël ntamenya nka M33 yeah that's a big step biramaze kuba cane 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 uca uvyakira gute wewe ndavyakira ndagerageza nkapambana nkakumvisha ukuntu tutameze kimwe n'abandi ugasigura nyene sha ndagerageza kabisa mugabo biba bigoye tugiye ku ndirimbo yawe Akisa Yeah. feedback ubona imeze gute ndashima nubwo itaraduga cane ndashima mugabo bakomeze bayirabire ya ndirimbo iraryoshe mureke kuyipfisha ubusa ntiryoshe none cyane ufite n'ijwi ryiza asante n'abandi bavyumvireho ariko baradukurikirana aba DJ aba journaliste raba muhindure turabire ryiza natwe dushikirwe bari abantu bamaze kujya hite nyinshi bari abantu mwamuvuza natwe dushikirwe ega natwe nitwiza turirimbo dufise sivyo ego nukuri kandi ivyo binajira amatsiko yibona abantu ugasanga bafite indirimbo ziryoshe ariko kubera ko batazivuza basi baguma bavuza indirimbo ugasanga indirimbo z'abantu batswe ntizinaryoshe kurusha izo zindi ariko nyene ikibazo urumva aho kiba kiri barabe bikebuke ikintu gitangaje urazi carico iminsi yose umuntu yatanguye inzira y'umuziki canke mu buzima hari igihe witega ko uriya muntu aba ari gusapotinge bikwiye maximum ariko bigahera atari wagufashije nka jewe abantu bamvugiriza imiziki shano kuri kwimana nta numwe nari afete abona arinzi jewe wanashima nzeye n'aba DJ benshi ngaha mu Burundi benshi presque bose wanashima turahura mu buzima busanzwe kandi I know ko music yanje bayumva ariko maybe barindire ko nje ndaba approachinga like ngende nkubwiye tuma na sendire ariko ivyo navyo uvuza muzike nagukomye ku gatakano ni sawa ndakumvishije aba pepre hari abashobwa ati uyu muntu n'umurundi ugasanga nawe we uhaye ivyishima abantu ariko yatati batwumve nyene batubabare basi dushikirwe no kuri kwimana nko bakubigiye ati nk'umuntu wewe wosaba ko mwokorana collab nuhe muntu wewe nuwe mu star wo kwemerera ko mwokorana collab mu Burundi ego gira unteranye ko benshi ari abagenzi banje no oya sitaguteranije ushobora kuvuga ati ubunye umwe nta na batanu navuga basi batatu umwe uravuga ati uwo ni wa mbere uwo ni wa kabiri wa gatatu sasa rero mpava mvuga abo nsanzwe menyereye mu buzima busanzwe aho dusanzwe tuvuga eka n'ubundi ubunye ucuvuga abo musanzwe muzinanye oya ubunye ucuvuga abo mwari musanzwe muzinanye kandi uvuga ati ku mutima kugira ngo ntutera je ndashaka gukorana n'abahungu bandi ndashaka gukorana na Berry Music Trey Rappy Boy Easy Boy ni benshi nanarengeje batatu yakakanyangeze kuri bane nivyo hasigaye umwe tubwire bazi mu bakobwa na mu bakobwa nje ndamukunda cane cane mu vyumve ndanabivugiye nga I love that girl Belly Nice uriya Belly Nice afise kumengo yarahevye kuririmba harabihe bagusinze vyarimo kabisa mugabo kuririmba ko amazigiye kinini yadasohora ego ko yarazi kuririmba ariko aramaze basi go down nje ndamubona nka Sheba Kalundi umuganda nko mu bindi bihugu naho nuhe muntu wo préfère ko mukorana kora icaye nk'igihugu icaye ahariho hose East Africa canke all Africa hose kwisi yose ego of course Breezy Chris Brown kubera iki ndamukunda uriya mujamatu ni umuhasla is the same ni ibyo nako ndavuga nawe nurazi ko yigeze kuba ari down cyane bamukatiye ibintu byose ariko umuhungu arapambana mpaka aba to the top so also me naye ndabishaka ni yihe basi vision ubona ku muziki wawe uvuga ati je nkeneye gushika jewe nshaka ko nserukira uburundi ndashaka ko ndakunda gufatira urugero kuba star bagenza nje ngaha mu Burundi urabona nk'ubunye ko twaye dukenye umuntu aja muri Colors December yaragiye turakeneye undi muntu aja muri Coke Studio turakeneye umuntu aja South Africa gakubita bari aho ngamapiano gahe turakeneye umuntu aja hariya mu ba Latino ba Raven bagenda bagakubitayo
turakeneye donc turakeneye aba listeners batwumve bumva ico dushoboye kuko ntacaviramwo mu bari abantu benshi bumvishije imiziki yacu acaviramwo umwe abayo cyangwa yagukunze akaca ati petit let's go let's get bikaca bigenda gutyo rero bisaba ko batwumva that's all I wish yeah en general ni ikihe kintu usaba abantu basanzwe bakumviriza canke abarundi en general bagume banyumviriza ndabazana ibintu byinshi cane twitege iyindi ndirimbo vuba of course tuvanga ndayibumvishije mwebwe turi kumwe muraza kuba bambere je ndayumvirije yeah turagushimiye cyane ku mwanya wawe ku byo ubwiye abasanzwe bakunda umuziki w'u Burundi turagushimiye big time namwe murakoze Wago TV much respect turashimiye cyane abako baradukurikirana twari mu kiganiro Let's Vibe twari kumwe na MG33 the baddest one ndibaza batarakora subscribe kuri channel yiwe yeah bayumvise bashobora gukora subscribe mushigikira impano z'u Burundi sure. n'abatarakora subscribe kuri Wago TV ni ku ma platform yose bayikore tuzosubira mu kindi kiganiro Let's Vibe mwari kumwe na Ange Kesigira neza ciao respect